Yap ku mazina banyita JC nkaba ndi CEO wa JAYCPRODUCTIONS. Ndabaramukije nongera ndabashimira mwese abafise TV online, zaba TV online nshasha, zaba TV online zari zisanzweho, zaba nizigiye kuza. Ndabashimiye cyane ku nkuru nziza moto mwama muduha aho turi hose. Turabakurikirana ijana kwijana, kandi sikuvuga yuko nubwo tutogira ico tuvuze tutaba turiko turabona ibiriko biba kubaririmbyi bacu. Nkaba nongeye gufata akakaryo n'aka kanya kugira ngo nshimire Niko TV ku bikorwa bya byiza no kuduha inkuru moto kandi kubaririmbyi bacu bari mu Burundi. Nkaba nongeye kandi gushimira byihari cyane mushiki wacu Natasha kudukorera ko gusa kuri message ngufi ariko ifise ikimazi kandi ifise amajambo ashimitse kandi agize icakoze kubaririmbyi mu muziki ndundi. Nkaba nanje nongeye gufata akanya nkaka ko kugira ngo nunganire gato cyane ntarinze kuvyisukamwo, ariko biramaramaje kwitwa kuri umurundi wavukiye mu Burundi, ugakurira mu Burundi, ukoga mu Burundi, ukajyama mu Burundi, ugafungura mu Burundi, ukihakana igihugu cyawe. Natwe twavutse tukiri bato tukakivamo tugakurira hanze, ariko tugikunda tukacubahiriza kandi tukagiteza imbere, ariko wowe ukagomba kucihakana. Aho ndavuga ku murimvyi wacu LOLILO, SIMBA, uko yita kose amazina yiwe. Nagarukira karanga kabisa nkuko mushiki wacu yabivuze, ntabazi. Iyo batubaza twe twakuriye hanze, turakurana nabo, turagendana nabo, ingene vyari bimeze. So burya urondera byinshi mu buryo butari bwo ukabura ari byo wari ufise. Mwene data no gukebura yuko bike ufise wo bigumako, maze ico udashoboye ukabaza abandi. Nkuko yabivuze arangiza avuga ati ingo ndakwibira kabanga kugira ngo ejo na wewe uzogapasire batoyi bawe. Neza cyane Natasha, turagukunda cyane kandi genda supporting umuziki ndundi ntaravye henahe. Imana ibahezagire ku bikorwa byiza muri ko murakora, n'abandi baririmbyi bumvireho ko igito gitabwa iwabo, vyanka vyakunda igito gitabwa iwabo. Ndabahana kandi karorero gatoyi ku baririmbyi bamaze kuja muri Tanzania, bagiye bakora ama fashion, bambika baba Diamond, bambika hande bose, sivyo? Bageze he? Barihe ubu? Barihe? Sinenze kubavuga amazina, ndazi ko mubazi. Sinenze kubavuga amazina, ndazi ko mubazi. Barihe? So nkuko nabivuze rero, igito gitabwa iwabo, kandi nyumbani ni nyumbani. Muzokuba mu bitahora misi yose, nyumbani ni nyumbani. Nubwo hoba hakenye, nyumbani ni nyumbani, kuko nta na hamwe uzokwirukira bazogufata neza nka nyumbani nubwo baba batunze cyangwa bakenye. So rero abaririmbyi mwikebuke, kubera yuko mugiye kutumaramaza, kuko bavyita kwisembereza, bavyita kwigayisha. So nitwiha agaciro. Je ndemera Big Fizzo kuko ntabwo apfa kurira no kuvuga na n'uwari we wese. So ijya ni respect yiha kuba yitwa umuririmbyi wo mu Burundi no guha igihugu ciwe agaciro. So kuri ivyo rero nosaba ko umuririmbyi LOLILO yo kwikebuka kabisa. Hama ico naco cyo kuvuga yuko afise mama wo mu Tanzania, afise umugore we n'abana, zijya za private life. So bisobanura ko yuko areka ashaka kutwereka ko igame ya munaniye agezeho atakamba. Nubwo yo baje gutakamba, si kujya gutakamba, hari ukundi kuntu ari kubicisha mu nzira agashikira abantu bose bagize umuziki, kandi azi yuko byari kumubera ibanga kandi bikabera igihugu ibanga. Apana kuza kudutukisha no kutubonekesha yuko umenga ngo ntaco dushoboye. So big up sana, murakoze cyane. TV online zose turabakurikirana ijana kwijana, zaba shasha, zaba zari zimazeho imisi. Abaririmbyi bacu b'abarundi n'abarundi kazi turabakurikirana ijana kwijana, baba bashasha, baba bariho, baba legend.
mwese turabakurikirana kuko mwanashima n'indimbo zanyu turazivuza ahantu hose turi. Murakoze cyane kandi Imana yongeye kubahezagira. Yari JC CEO wa JC Productions.